ca wiyumvira nk'umuhungu yakuze mu mutwe wiwe hariho mentalite ntazotwara umukobwa asenga. Umukobwa nawe yakuze muri mind ziwe hariyo yuko azotwarwa n'umuhungu asenga. Mugabo kubera uko yagiye arakura yamwigishije yandungu n'izindi mind yivaye n'ivyo yagiye arahura uyu mwaka aragiye ca yumvira nk'umuhungu abona umukobwa muri za Christian yarashatse hari nimwe adafise ubwiza arabufise mugabo ingeso harazo badahuriza akaja atimbirako agatimbirako wazomusengera ngazohinduka wahe eka more byato kuvuga ngo uzosengera umuntu azohinduka swat hoteya none kutanyo hoteya nukuvuga umuntu ugiye kumuhindura ari umuntu w'umugabo cyangwa ari umuntu w'umugore cyangwa bikunda none umuntu yamenye kuvugana n'abantu ijana ku munsi umwe apostinze kuri stati aronka vyiza 400 we nawe ifoto kuri post kugana paitaje cyose hamwe uronka 30 ageze post mu isaha imwe afite vyiza 200 nawe ntuzogeze ubwo bwiza manzo kuruka manzo bwirengagiza ukoreye kuri za krite wari ubona ukeneye uko bwiza bwo uri mu nzu umugore yamaze kukunanira kujya bwita gusa kubona usaba yifuza umugore wirabura kandi karakunda urugo wa mugore we nawe uzohora wifuza umugabo yirabura kandi akunda umugore w'inzobe cyangwa yifuza umugabo akenye kandi urifuza umugabo akenye kubera ugumye wibaza urumva kugira ngo uzohino hey ekamo ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore atware umugabo atwara umugore n'umugore n'umusore atwara inkumi ukabona yuko wewe ubona yuko wewe uri umuntu umeze neza wihanganiriza ibijanye n'ibyiza rondera ubundi yihanganira hariho yakwiyebura inkumi zihanganye zirahari abasore bihanganye barahari we itore urikume umengo aho umengo uriko wasiga uri gusiganwa naye niba baje kumavi icyo kintu cyane bakiraho iyo ngwane yanyuma umuntu afite umuntu novuga ati umuntu w'Imana yizi njibona nta cyane nyuma ati Imana kimwe ntabwo cyangwa itamwegerageza ngo kimwe uzomusengera warankunda gukunda yeye urazi bwira abandi nacyo hanje ajya imajya amasosa kubwira niyo ariyabwira n'abandi uri hasi nawe ntujye urishimye yari impanuro yagusaba yari impanuro yaki une phrase about une conseil amical